ni byiza cyane kubona tukiriho hariyo ikintu Imana ishaka ko dushikako. Amen. Hari ikintu Imana igomba yuko Imana irarema ibijumbu, irarema amashugwe, irarema inyoni kugira kimwe cyose kigira icyo gikora. Amen. Umubyeyi wanjye w'impunzi traditionnel bakunda kuvuga ngo iyo Imana yaremye umuceri nta muntu ashobora kuwurya ari mubisi. Tubwiye yashize ubwenge bwo kuwuteka kugira ngo icyo waremewe gishike tuwurye. Amen. Tutari inyoni twari gushobora kurya umuceri mubisi, ariko Imana yaduhaye ubwenge kugira ngo icyo destine y'umuceri, icyo Imana yaremeye umuceri gishike. Amen. Hari icyo rero Imana yakuremeye kumbure biciye ku ishuri rya Bibiliya tuzoca ubakwizeye hama umenye iby'ukuri icyo Imana yakuremeye. Amen. Ibyigwa bishasha rero umutima tugomba tubona ikihe ni ikigwa kiri muri bimwe bihambaye cyane cyane mu myumvirire yacu. Murazi ko viziyo ya kino kigo, viziyo ya rino shure, iya mbere ari gukura abantu mu buryo bw'idini. Hari ibintu dusanzwe tumenyeye dukora, ariko iki kigwa tugomba gukora ku tuntu duto dusanzwe dukora mu mimenyerere yacu, cyane cyane abantu duha ibyubahiro, abantu tubaha, abandi nabo tukabubaha, abantu usanga rimwe hari aho usanga warengeje urugero mu kubaha umuntu, ugasanga hariho bamwe bubaha cyane gusumba abandi. Amen. Rero iki kigo kigomba kutwigisha mbega tuvyifatemo gute, ijambo ry'Imana ritubwira iki ku kijanye no gutahura uburongozi. Haleluya. Gutahura uburongozi, comprendre l'autorité. Iki ni cyo tugomba tubone uyu mugoroba. Comprendre l'autorité, gutahura uburongozi. Haleluya. Amen. Mbega gutahura uburongozi bidufasha iki? Ko hari aho usanga uburongozi turabuzi. Amen. Turazi ko hari abaturongoye, bamwe muri twebwe tuba mu miryango, ndabona nk'abapapa, ndabona nk'abakiri abajene, ndabona n'abari kubaka vuba. Mbega iki kigo kije kudufasha iki? Haleluya. Iki kigo kije kutwereka mbega dukwiye kwanza kubaha iki, cyane muri rusange mu buzima bwa misi yose. Abapere banze yeretse gato, mu buzima bwa misi yose mbega nkwiye guhagarara hehe? Haleluya. Bamwe muri twebwe hari aho duha agaciro gusumba abandi. Amen. Imana yatubwiye ngo mukundane kuko nanje nabakunze. Niryo bwirizwa mbere dufise gushika uno munsi. Turasaba amabwirizwa menshi byo twita ibyagezwe. Harimwo abafata 10, hari abafata 400 byo kwa Musa byose, hari abandi bafata 2 gusa, mukunda Imana n'umutima wanyu wose n'ubwenge bwanyu bwose, amakunda mugenzi wawe uko wikunda wenyine. Amen. Ayo 2 niyo abakristo muri kubu duhagarara. Amen. Hanyuma mugabo maze muti none muri Bibiliya by'uburongozi bigiri. Haleluya. Mwandike intangamarara cyangwa introduction. Intangamarara mugire agace ka mbere. Ikintu cyose mwandike, ikintu cyose gitegerezwa kuba gifise ukirongoye kiretse Imana gusa. Ikintu cyose cyane umuntu wese ategerezwa kuba afise uburongoye kiretse Imana gusa. Nibyo.
umuntu wese ategereza kuba afise umurongoye kiretse Imana gusa. 1 Corinthiens 15 Bikorino ba mbere 15 28 waje dusomere Bikorino ba mbere 15 arwashitse Ude mu ruguru Bibiliya zanyu Amen. Donc il passe à dire lorsque toutes choses auront été soumises au Christ, alors lui-même, le Fils, se soumettra à Dieu, puis qu'il lui aura tout soumis, ainsi Dieu régnera parfaitement sur tout. Amen. Qui est Simana gusa abantu bategeza kuja mu cy'uburongozi bw'umuntu cyangwa ikintu kubera aho nyishuri kubera iki bitegeza kuja mu cy'uburongozi bw'ikintu cyangwa kubera iki Adamu na Eva bategeza kuremwa Imana yashishiraho otomatique murarekuriwe kugira ibintu byose muganze ibintu byose kiretse kubera iki Imana yashyizeho ako kantu kiretse kiriya giti kiri hariya hagati ubushobozi ububasha pouvoir kubera iki Imana yashyizeho ako kantu ngo kiretse iki cyose niko kiretse ahantu ukora akazi kubera iki bene data Rero hari kubera ko Imana yashatse yuko twebwe abantu tumenya ko dufise aho tugarukira ibyo twakora byose tumenya ko tugenda kuba dufise icyo twumvira kiri hejuru yacu tugabane tuganda kugira ngo nta bidadara bayibone nk'aho bayibone niwe kibirengeye tumenya akarimbi aho umuntu wese agira twari ibyo yemerewe n'ibyatemerewe asanga rukiza. Amen. Nibyo kubera igitekerezo kugira ngo tugarukire mwibuke kandi ibyo gusuka Eva yamubwiye ngo iki Imana yanyu yarababeshye yarabasutse none kuba uwojya kiriya cyamwa erega ibigomba kugira ngo imwungane. Amen. Ibigomba kugira ngo imwungane mubizi kugira ngo itungane n'Imana hategerezwa kubaho akarimbi Pierre yabivuze neza dutegerezwa kugira akarimbi ari ikigo muva mubona mu kanya ngo le caractère de Dieu hari akarimbi dutegerezwa kugira. Amen. dutegerezwa kugira ikintu twumviye. Haleluya. Amen. Mushira kandi kamezo ko muti nakaga kubaho udafise itegeko na rimwe wumvira cyane wubaha. C'est un danger de ne pas avoir aucune loi à laquelle on est soumise. Nakaga kubaho udafise itegeko na rimwe wumvira. Mwiyumvire nk'ubu yaba igihugu cy'ubundi kidatwara kandi byarigeze kubaho. Byarigeze kubaho
imbere ya ntare hari imbere ya ntare rushatse hari uburundi ntibwari cyari ikintu kitagira akarimbi wala kitagira frontiere nticyari kigere kigira ikintu kugira kigire forme nuko kiba gifise umuntu ari à la tête fata nk'umugabo atwaye umugore wiwe hanyuma ntabe afata neza yo kuva hafise yo kuba chef w'urugo mbega byogize iyihe sansi umugore byogenze gute abana byogenze gute abapapa cyane ngo mbace mbaza mwebwe murabona ko abapapa muri ngaha fata ko igihe mwakira mariage mwashiye mumenya direct ko mugiye kuba hejuru mu rugo sibyo mbega kuba uri hejuru mu rugo ku bahungu bari ngaha mubasiguriye mwese ariki mu mutwe kugira mwumve ko muri hejuru nuhe na kandi kavisi okay mwana ishimwe turamufise ajyana nyuma y'uko ugiye gutunga kubera bimaze kumenya ko ugiye gutunga umuryango igishika cyose utegereza kucikorera kuko ubu wese hanyuma kuri kabiri iyo ufise abana n'umuryango w'abana batanu baba ari mu gihe utari ufise utari ubishize hanyuma aho kwezi kose nazana umuryango w'abana ama rero ubwenge yoshitse bagaragaza guca bavuga ati ntukume amakosa twakora rero iyo umupapa uri mu rugo uvuga abana ari ikintu bazabatinya kubamenya ari umuntu ari hejuru yaho kandi tubayeho kubwiwe ni ukuvuga rero iyo uri mu rugo usanga urugo rw'utungane rw'umuntu wandike itanguriro 15 itanguriro 2 16 na 17 bazaje kubibona itanguriro 2 il lui fit cette recommandation. Tu peux manger les fruits de n'importe quel arbre du jardin, sauf l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous nous dites uburyo kugoma ariko igiti kimenyekanisha iciza cy'ibihe n'inzira igiye kuko umunsi wagiye nzopfa na amen conséquence ahantu hatari uburongozi haba akajagari niko tugomba twandika nka gatatu iyo ata burongozi buhari haba akajagari uburongozi buhari ngo habeho urutonde mwandike uburongozi buhari ngo habeho urutonde muri eglise zacu iyo ta burongozi buhari twaba tubayeho gute mbere iyo tukaba dusaba bibiliya ngo itubere urufatiro rw'uburongozi bw'umukristo ubayeho gute amen urutonde habaho urutonde sacré de l'ordre. Amen. Nibyo? Ushimandika kimwe definition canke insobanuro. uburongozi ni iki
uburongozi ni iki? Icya mbere, uburongozi ni itegeko cyane umuntu ari hejuru yawe utegerezwa kubaha atakirinze gusabwa. Uburongozi ni itegeko cyane umuntu ari hejuru yawe utegerezwa kubaha atakirinze gusabwa. Amen. Kuba hejuru yawe ni ukuba agufise kububasha. Abari gufise kububasha nturabe imyaka, ashobora kuba umwana afise kenza, murazi ko hariho abana ubuye basigaye bagenda kuba abambasaderi muri East Africa. Niyo agutwara ahantu muri service ukoreramo, akagutwara mu kazi ukoreramo kanaka, nuvuga ngo kubera ngo je ngo n'umupapa makuze, ngo n'umumama makuze, ngo ujya mu hashiro ntegekamwe, mu hashiro mugiramo oya. Amen. Kimenya amena ni Yosefu. Akarero twafatira ko ni Yosefu. Agitongo mu bakomye ministre muri Egypt. Nyaciye kubera ko yari umunyamahanga, ashitse muri Egiputa, ni byasaba ko bose bamuba kubera iyo titre yari afise. Amen. Kandi yari akiri muto. Sibyo? Kigira kabiri, ugufise ko ububasha kandi utegerezwa gutanga ko icegeranyo. Ugufise ko ububasha kandi utegerezwa gutanga ko icegeranyo. Urabutanga raporo? Hari umuntu ufise utanga ko raporo? Atawufise kabaza. Mwandikimenya neza. Notez bien. Ya mbere, uburongozi bwose buba bubi canke bwiza buva ku Mana. Uburongozi bwose bwaba bubi canke bwiza buva ku Mana. Vrai ou faux? Hari abantu bashobora kuba uburongoregwa, kandi bakabona abamama babo bafite imico kanaka, abandi bakabona abapasitori babo bafite imico kanaka, ugashavuga ngo aha ngo ntubona. Haleluya. Uburongozi bwose buva ku Mana, bwaba bwiza n'ububi. Romains 13, Abaroma 13 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 3. Tubira mu ijambo ry'Imana. Abaroma 13 Usome Abaroma 13 murongo wa mbere. Umuntu wese ntabahukire kuriho badoze n'Imana. Icyo gituma uzabaganje usanga abazabaganje cyageze kandi abazabaganje bazoba bihamagariye gutsindwa n'urubanza. Uzabaganga atarabateye ubwoba gukora iciza
gukora ikindi uragomba kutagira ubwoba uzakora neza Amen. Amen. Chacun doit se soumettre aux autorités qui exercent le pouvoir. Car toute autorité vient de Dieu. Kuganza kose kuva ku Mana. Toute autorité vient de Dieu. Amen. Kwa kwiga babo wawe niba ari ngoye bakashaka kugira ati tukamanda guhezagire mwana bashoboka ngo kemera mu izina rya Yesu ngo nkuriraho. Amen. Kubera ko wowe wumva umenga uri kuramucira urubanza wumva umenga ni so wawe w'imboreka. Amen. Uburongozi bwose buva ku Mana. Haleluya. Amen. Turemezanye kwica kwica. Niko. Amen. Perezida nawe yadutwara neza uburongozi bwose buva ku Mana. Toute autorité vient de Dieu. Alléluia. Muri Bibiliya muri inkuru y'umuntu yanse kwica umwami. Dawudi yanse kwica Sawuli. Kubera yasizwe amavuta n'Imana. Mbega ico kintu cotuma nica umuntu yasizwe amavuta n'Imana? Kandi yari Sawuli yari ibyo tubonesha amaso yacu. Umugabo Dawudi aravuga ati sinkora ko sisesa amaraso y'umuntu yasizwe amavuta n'Imana. Amen. Yaba patiri, yaba musenyeri, yaba mumva ngo banaka ngo bakora amafuti nuku yasizwe n'Imana. Amen. Ndibuka ndi muri interna hari umuntu umukobwa mutoyi cyane w'imyaka 12 yafashwe n'amadayimoni. Hanyuma muri interna y'abapatiri hari n'abantu baba encadrés baze gusomisha pure, turasenga dusomero zari biranga guma dukubita imigere murazishe kandi rero ngiye mu ntero ashagira kuzaza naho kamufata turi dotware yose bakobwa mugabo ahadusumva ingufu adutakure ubundi azeka gufata kugura kamushibura nariya kandi yari umwana muto. Ndibuka ico gihe kandi bisi blague n'ibintu byabaye niboneye n'amaso yanjye. Patiri acarindiye amasaha ku mugoroba kenshi abapatiri babagize gutya. Hanyuma arinjira yinjiye muri dotware abona abanyeshuri bose twahungabanye. Amashashika ari abanyamukobwa yarajyamye hasi kwa Fabiola asharamuhamagara ko Fabiola mwana tubonye kandi total kina ndarinda n'abapatiri numvise akantu ndavuga umugore wawe hano ngabota nk'abapapa numva cyane none kumbe shetani yashobora kumbira umuntu ya je muri rero nzagana ndavuga nti nibyo ni uko kuri umuntu ashobora kumvirwa. Twebwe tumaze amasaha 3 turiko turasenga, uyu nawe avuye kukababaza neza none asamuhamagaye izina gusa amubwiye ngo Fabio ibyo uri kuringira neza aho nubona kukuzi tekereza chaturareko ico kintu yo najamwe ko ngiye sinakubitahura ko urongozi bwose buva ku Mana. Wasizwe n'Imana warasizwe n'Imana. Amen. Amen. Hanyuma ikigira kabiri murimenya neza umurongozi wese yaba mubi canke mwiza, umurongozi wese yaba mubi canke mwiza iyo akurongoye ico agutegetse kikaba gitandukanye n'ijambo ry'Imana, ico agutegetse kikaba gitandukanye n'ijambo ry'Imana ucamirira kure
naho yoba kuruta cyane. Amen. Umurongozi wese yaba mubi canke mwiza, iyo akurongoye ico gutegetse kikaba gitandukanye n'ijambo ry'Imana, ucamirira kure naho yoba kuruta cyane. Akarero muri ibi na muyuhe muje n'abahe bantu berekanye ubwo buhizi bwo kumata ku Mana batisunze umurongozi wabo. Yes. Perezida wa Repubulika hariya akubwira ati fuka musenge singeza uwo pfumuca. Amen. Haleluya. Biramaze kugushikira nk'akarorero, hari abantu bigiriye ingingo ko bazokumvira cyane cyane mu ndabyumva mu ndahiro z'abapatiri. Musenyeri ariko arabimika avuga ngo uranyemereye kuzongambukira jewe hamwe n'abari hejuru yanjye bose, ati ndabyemeye. Mu gihe rero uyo muntu yo gutuma ikintu gihushanye n'ijambo ry'Imana. Amen. Umuvyeyi ashobora kukubwira ati nukuri urabona mwana ibintu biragoye, mfasha ntabara genda wowe urazi ko uriya muntu muhora muhuza nyine ukuntu, genda wicare yiwiwe hanyuma ubonye ka bibiri ugacomokana ubone ngere bimeze iwacu. Tubwiye nawe uvuga uti yo kubera ko ari umuvyeyi wanje barigize ko kugambuka kandi bon bihushanye n'ijambo ry'Imana, maze uburongozi bwose buva ku Mana. Ego yasizweho n'Imana, arashobora kugupfukamira wagagusengera naho yoba yazi iyo iza yose. Amen. Arashobora kukwicarika akagusengera. Jewe umushinga nawe wanje kubera ko afise ko autorite uko yoba ameze kose avuga ati fukama musengere, ndafukama kansengera. Ico nirinda gusa mu gihe anumye ibihushanye n'ijambo ry'Imana, laje dino karimo. Amen. Uburongozi bwose buva ku Mana, bwose buva ku Mana. Nawe uri ngaha nimba hari uburongoye, hakaba hari umuntu urongoye ari munsi y'uburongozi bwawe, wumve ngo arafise itegeko ryo kubwira ngo ya mu gihe umutumye ibitandukanye n'ishaka ry'Imana. Amen. Sibyo? Akarorero turashobora kubona mwandike akarorero Meshaki, Shadraka na Abedenego. Muri Bibiliya niho bajene bari bakirimo neza neza. Menyana tiga gatatu. Menyana tiga gatatu. Uburongozi si ubwo ku izina gusa. Uburongozi si ubwo ku izina gusa. Harakenewe n'uburongozi buguhanura bukagukuza. Amen. Ego hari abo twita abavyeyi batuvyaye, ni kugira ngo ubaha so na nyoko canke ngo turora so na nyoko niho uzobona kuraba. Amen. Niba ukibafise rero hagufi, uburongozi si ubwo ku izina gusa, harakenewe n'uburongozi bugukuza bukaguhanura. Ari na bwa burongozi buca buguhana. Amen. Umugore si ubwo
kuba umugore gusa mu nzu arakeneye kubwira umugabo we ati aha awadekonye wawe. Amen. Umubyeyi so kuvuga ngo aha umwana niyakeneye irasiyo ndamuha, niyakeneye cyo kwishuri ndamuha, niyakeneye ibindi bintu byo mu buzima busanzwe ndamuha. Mugabo akeneye no kwinjira ati akeneye no kuja mu mizi akavuga ati umwana wanje none mu buzima busanzwe abayeho gute, kukumviriza, kuguhanura, kugutahura. Amen. Umurongozi rero si ubwo kwizina gusa. Haleluya. Amen. Abasaza bimwe murabizi mu rushengero hari abapasitori. Umupasitori ntashobora gukurikirana inama zose ngo amenye ngo ujya afite ikibazo iki ndashobora kumusengera, ujya afite ikibazo iki ndashobora kumuhanura, ugenda mukankamira. Mugabo hari ahantu aho banditse twita ngo babyeyi bo kuziko mu buryo bw'inyuma kugira ati hewe erega wahororokewe, haguruka, byuka, senga. Utamufise murondere utanga umwiyumvire, wamuna kugira ati erega ntukoroke. Amen. Abatumwa bakiraniko bari babayeho barafatana umwe akaguye akabyura uwundi. Nibyo na Pawulo yabashishikariza mwitaneho, mukundane, ntihagire umuntu agwa ngo ahereyo mugenzi we amubona, byurana. Amen. Ubuzima bwa Kristo buragoye mu gihe udafite umuntu ari ngaha umupaho spirituel cyangwa umufresh spirituel aguma avuga ati erega uriko uradekona. Amen. Niyo mpamvu eglise tubu tuko turamera nk'abashita kubera iki turi benshi mu maeglise. Ugaca wibaza ngo pastor wawe yakubonye mu isengero nibyo ni bon, yanakuhanuriye nibyo ni sawa, yanakubwiye ubutumwa wanashaka ni bon, mugabo urakeneye wa muntu wo muhira. Amen. Wa muntu wo muhira akubwira ati je Leontine eraba wowe kutashiduka gusenga byahereye hehe, bwa buzima bwa kera ko usigaye umeze gutyo byagenze gute. Amen. Amen. Uwo muntu utamufise gerageza kumurondera, umwiyumvire uti mbibasha ni wowe mugenzi mu byo kumenya dushushanye. Amen. Ni byiza kuba muri eglise, ni byiza kuba mu mashengero, ni byiza cyane kuko turakomezanya twihagenda hano. Mugabo ni ikintu cya 10 minutes, ni ikintu cy'isaha imwe. Inyuma y'iyo saha ubuzima bwawe buca bumera gute? Mbega uri munsi y'uburongozi bw'undi muntu mu buryo bw'impemu. Amen. Iyo uvuye mu bukobwa niho mugabo kuri twebwe tw'abakobwa, iyo uvuye mu bukobwa haba hariho supremacy, haba hariho uburongozi bw'umubyeyi wawe na mama wawe. Uvuye muri ubwo buzima ukaja mu kibikira cyangwa ukaja kuba umugore w'umuntu, naho nyine kuba munsi y'uburongozi nta n'umakureka mujyane. Amen. Ahubwo hariho umuntu avuga ati none utashe bwije, none kutabyikoranitse bimeze gute. Ubwo buzima n'uburyo bw'impemuko. Amen. Haleluya. Haragera umuntu avuga ati kakajwi kawe ko no munsi karongoroye wari umuntu avuga ati ibyo wigishije neza ni sawa, umuntu avuga ati warinze neza ni bon, ariko wibuke Yesu ari ku muryango akarate umuntu agomba gutuma ugabye ku isaha ku munota. Amen. Uwo muntu harakenewe rero uburongozi si ubwo kwizina gusa, ariko harakenewe no bwa burongozi budufasha mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'ingendo. Amen. Nibaza ko tubandanya mugabo twashobora kugira introduction, twashobora kubihanga maraya igice cya kabiri cyo tuzobona mu ndwiza ubwoko bw'uburongozi. Présence d'autorité. Ubwoko bw'uburongozi uburongozi bwishyikira cyangwa autorité directe. Uburongozi bwishikira. Autorité
uteze intebe cyangwa umurongozi ugishikira ni bwa burongozi utaharira ni autorité directe ni ukuvuga itegeko ryabo riza rikubita kandi ntuharira amen ni ubuhe burongozi Imana data mwandike Imana data Imana mwana Imana nyamwera ijambo ry'Imana Haleluya. Ubu ni bwo butanze itegeko utaja muri imbeba yoba ari byo cyane. Haleluya. Butanze itegeko ukubitako. Amen. Uburongozi ni buharirishwa. Uburongozi buja inyuma y'ubutegetsi bwabo. Ugiye inyuma y'ubutegetsi bwabo ubupfuye. Amen. Tuzobandanya nibaza mu bwiza Imana ihadushikanye nifuza ko kino kigo kizobafasha gutera imbere mu kumvira no mu gutahura uburongozi bwari bwo bwose yaba bunini canke buto aho dukorera aho tubaye no mu buzima busanzwe amen Imana ibahezagire kandi bakomeze kukubandanya Imana